Aya niyo majambo yiwe yashikirije ku rukuta rwa YouTube, ari nayo ya nyuma yashikirije mu kwezi kw'indwi. Umunsi mukuru mwiza ku bapiyoniye. Uyu ni wo munsi wa nyuma ubaye mbere yuko Open Network iba. Imyaka 5 irarangiye twubaka kandi dukura n'uyu muryango, kuva ku cerekezo tugana ku kuri k'umuryango wagutse. Imiliyoni 60 zirashitse z'abamambure bari angaje. Biyumvira yuko ariryo jambo rya nyuma. Biranejereje cyane. Najewe ubwanje ndanezerejwe n'inguvu uyu muryango wagize mu kuzuza no mu kubaka buri kimwe cyose kugira uwo mushinga ushike. Ndanezerewe cyane nibigiye gushika. Open Network ntabwo ari cyo cerekezo cya nyuma cy'uyu mushinga, ahubwo ni intambuko ikomeye cyane ikurikira. Iyugururwa y'uwo mushinga izozana byinshi mu buzima, kubera yuko izoba ari nta nkomanzi mu kwinjira mu isi y'ukuri. Ibishoboka byose ntabwo birahera. Mugenzi, ibyo uriko uravuga ubikura hehe? Woba ubikura kuri dashboard zacu twese ko tubibona, cyane woba uriko urabikura kuri social media zitandukanye za P Network, kandi akaba ari official announcement, cyane woba ubikura mu mutwe iwawe. Ibyo uriko uravuga ubikura hehe? Hariho intambuko zidasanzwe P itegerezwa gucako nka fedo route. Intambuko, buri ntambuko kimwe kikugara kigafungura ikindi, nuko nyene bitegerezwa kugenda. Nta nubwo bitegerezwa kugenda uko wewe ubishaka oyaye. Wihweje amajambo avuzwe ngaha, ukwihweza n'amajambo avuze ngaha abandanya. Mbega Nikora yigeze avuga ivyo uriko uravuga? Iyi video ndabahaye ni video yatanzwe ya nyuma kuri urukuta rwa YouTube rwa P Network, yatanzwe na Nikora ubwiwe hari mu kwezi kw'indwi. Icyo rero ndabasaba nuko wobandanya ukora buri kimwe cyose nkuko ukibwirizwa. Ukora main net yose, ukore checklist, ukore KYC, ukore buri kimwe cyose kugira ngo wihe amahirwe. Ibi bintu kugira ngo nivyaheza bigashirwa mu ngiro uzokwishima osomedora mutani. Reka tubandanye video kumve ukungene yabandanije avuga kugira ngo uhabwe umuco, ndetse turindire n'iyindi official announcement tuzoyibageza ko, ndetse tubageze bebi igeze he, imeze gute, buri kimwe cyose. Ariko kandi no kwibuka yuko intambuko ikomeye yo gukwiza ibihumbi 10 y'abapiyoniye, ndetse no gukwiza ibihumbi 10 by'abakoze migration, ndetse na buri yindi ntambuko yose ihari nka condition turiko turabyegereza abagenzi. Igisigaye ni kumva inkengeri ya final. Merci beaucoup, tubandanye video. Ibikorwa bimwe birugaye byahagaze kubera izindi zigifunze, ariko Open Network yoyo ni tayari. Kubw'ivyo turashobora gufatanya na yandi ma application yo kurungika service hamwe n'ibidandazwa, kandi biroroshe yuko twinjira muri web 3 tukava muri web 2. Rero n'umunezero ntangere wo kwagura hamwe no kwemeza P nk'umushinga wagutse. Kuri iyi phase ya enclosed ifise igice kinini cyo gutangiza iyubakwa y'umutekano w'umushinga. Abandanya atubwira aho avuga ati, ku bwacu tuca twinjira mu muryango w'umuyoboro umeze neza KYC no kubaka ecosystem imeze neza. Kuva ico gihe turafise inararibonye yo gushika ku ntsinzi hamwe no ku bufatanyabikorwa bushingiye hamwe. Turanezerewe rero cyane no kubona tugenda dukura
tugana kwiyugurura cy'umushinga. Bravo! Ushaka gusoma byinshi ugende kuri announcement ya P2 Days. Kubw'ibyo yes, kw'iterambere ry'umuryango no gushika kuri network haracari ibisabwa kandi dutegerezwa gushira mu ngiro. Merci.